ivyo binini rero vyovyo nivyo vyanyishe cyane kurusha urumogi. Vyovyo byaranzingamitse mu maso hanje nshika gatama mu ishuri abo twigana bari basigaye banyita umutama wo muri 80 umva nyene apana wo muri 80 banyitirira ko mfise imyaka 80. Rero nkiyumvira ngo ni cacubahiro wana hanze bakwita mutama muzehe ukiyumvira ngo ni icubahiro ko baraguha, kumbe bo bakuraba ntibakubona mwicubahiro ahubwo bakonora gatama bakonora uri vegemye gatama kasaje kadashaje nimva ahubwo gashaje kubera ubuzima bubi kayo karacamo. Narageze ahantu jewe kanyanga imidiringi yoyo novuga ko biri no mu vya mbere nahereye ko mudiringi wasanga ndakana gato k'imyaka 13 14 urumva ndi mu myaka 15 mugana aramaze gucika gakondane nicara n'abatama apana abatama bejunja abatama babandi nyene basazishijwe. Hari abantu kera mu nyakabigi wacu abana kuriye twita abanyabiyaya bakongasere ba mukimbi poli urumva abo bantu ico gihe vraiment ntibari bakiriho gose mugabo nibo bantu novuga ababazi nibo bantu twicarana nabo nibo bantu bari abagenzi nibo bantu twatera inkuru tuvuye ku ishure twaca ducacaho hantu tugafata umudiringi tugacoma tukamwa vya binini. Ndavyibuka naragiye mu isoko bimwe vy'ububire nyene ndinjira ahantu mu gwambariro bapima nyene imuzu ndambara agapira nshashira ku ishati nyene nca ndasohoka nkaho mengo kagapira ntako natwaye, kumbe indani aho hantu hariho umwana ajyamyeyo yarandungurutse jese namubonye ca ndasohoka umva uwo mwana yambonye ingene agapira ndakambaye ingene nshize ko ishati ingene sohotse uwo mwana casohoka ko minduru mwisoko mwijabe asohoka ko minduru igisuma. Ndabaramukije mwese aho muherereye, nizere ko muguwe neza mu mwami. Natwe tumeze neza kandi turashima Imana ko twongeye guhura namwe muri kino kiganiro. Ni Hervé Joel Irakoze muri ca kiganiro cyanyu My Testimony gica kuri Ubugingo Busagutse TV. Turabahaye ikaze kandi muri ca kiganiro cyanyu, twongera kandi tubashimira bimwe vy'umwihariko ukuntu mugenda mukurikirana ibiganiro vyacu ducisha kuri no chaîne. Turizera neza ko murushiriza guhezagirwa, murushiriza gufashwa n'ibiganiro bica hano. Uyu munsi rero twatumiye umutumire adasanzwe ahagiye kutuyagira ku ntahe y'ubuzima bwiwe atubwira ukuntu yahuye n'umwami Yesu. Turabasaba ngo umuntu wese ataragira subscribe ayigire, mugire like, mugire comment, mugire na share, na cyane mu mwandike muri commentaire ivyiyumviro vyanyu, ivyo mwifuza ko tubagirira, natwe tuzogerageza kubikora nkuko mwabidusavye. Twongera dushimira abadutera intege mu ma commentaire. Nyizera neza ko murushiriza kugubwa neza. Reka muri no mwanya twinjire mu kiganiro, ariko imbere yuko dutangura reka umutumire wacu abanze atwidondore atubwire uwari we kugira ngo dutangure ikiganiro twese tuzinanye. Turaguhaye ikaze. Amahoro murakoze kwikaze mu mpaye. Hanyuma amazina yanje nitwa Ruremeshangabo Alain Audrey, ndi umupastori mu ishengero ya CRG umugwa w'Imana nzima Igitega. Yesaba umugisha. Turabashimiye Pastor. Uno munsi murumva ko twatewe iteka ryuko umukozi w'Imana aza kudushingira intahe. Nizera neza ko muza guhezagirwa n'intahe yuno mukozi w'Imana, araza kutuyagira vyinshi, mugumane natwe. Nizera neza ko muza guhezagirwa. Rero Pastor, tudatevye reka twinjire mu kiganiro nyezina. Imbere yuko Pastor Audrey ahura n'umwami Yesu, mbega byari bimeze gute? Mbega Pastor Audrey yavutse akijijwe? Oya cyane sinavutse nkijijwe. Ubwa mbere bwo ndabashimiye kwikaze mu mpaye hano kuri TV Ubugingo Busagutse. Hanyuma nshimire n'abariko barakurikirana kino kiganiro canka bazogikurikirana kuba mwahisemwo gukurikirana kino kiganiro. Hanyuma hari ikibazo bambajije ati mbega mbere yuko bakira umwami Yesu ubuzima bwari bumeze gute? Bwa mbere bwo navutse kuri papa na mama, mvuka ndi umwana w'imfura. Hanyuma
ndiko ndakura nta ukuntu nyene abana bose baba kubagana rero je papa ntavyo yashobora kwakira yagerageza kunkubita yaragerageje kumpana kugira ngo arabe ko ivyo bintu vy'ukuri nshobora kubanda bivamwo ariko aho ko bivamwo ahubwo natera mba umugarariji cyane harageze ahantu rero ubwo bugarariji bumaze kuba bwinshi mitamwo kunywa itabi mitamwo kunywa urumogi mitamwo kunywa ibinini mitamwo nyene kubaho ndi umuntu agerageza kwiha ibiyayura umutwe kugira ngo bikunde ko ndinda ego rero muri ivyo bihe nabayemwo nacitse umunywa rumogi nacitse umunywa tabi nacitse umunywa binini mvuze binini ari abantu bavyumva amaskesike amaropinol naringeze igihe narigeze gushika honwa ibinini 24 comprimés par jour nanwa ibinini 24 ku munsi fete ico gihe kubera kubinwa cyane kubera kubifata cyane harageze igihe ntakiborerwa harageze igihe nyoye kimwe nyoye bibiri nyoye bitatu nyoye bine nyoye 10 numva kumengo sinakwije naringeze ahantu mfata ibinini 24 kugira ngo bikunde umutwe wanje wiyibagize imibabaro wiyibagize ibihe bibi nariko ndacamwe ariko ivyo bihe bibi sinabiciyemwo kubera papa nkubita cyane ahubwo papa we yagerageza kugira ngo ampane angorore ariko jewe kubera ubugenzi bw'abandi bantu nari mfise hafi yanje ndavuga abana twigana barashoboye kunyinfluence barashoboye kunjana muri ivyo rero ivyo nagiyemwo nivyo nasanze vyankweze mu mibabaro nivyo nasanze vyankwegeye ahantu mbaho ubuzima ahata muntu akinyizera ahata muntu akingirira icizere niko novuga muri make ndabaho ubuzima ha abantu bose bambonye bahunga abantu bose bambonye bantunga intoke abantu bose bavuga ngo he cacana he cakibandi he cakinywa rumogi ubwo buzima bubi rero naciyemwo nabukwegewe n'abagenzi babi twahuye nabo wombaza ati nahero natanguye kunywa urumogi ryari je ndavyibuka natanguye kunywa urumogi ndi umwana muto cyane w'imyaka 12-13 hagataho ico gihe bari bantemye ku ishuri nari meje kuyoberwa mu mwaka w'8 hanyuma igihe nyoberwa ku ishuri naragerageje gusaba papa ansabira ishuri papa aranka kunsabira ishure ngo ndikibandi ngo ndikinywa rumogi ngo nigende ndagisabire ico gihe papa yanse kunsabira ishure ndibuka naragiye kugisabira nja kurisabaho nahora niga nyene aho vyashitse barantemera niho naje kurisaba iryo shure ico gihe hari muri Squares ngiye gusaba ishure directeur yatwara aho hantu aranka kurima yanse kumishure ndababara mbabazwa nuko papa yanse kunsabira ishure mbabazwa nuko directeur anyimye ishure ikintu cambabaje cyane kuri directeur anyimye ishure yanyimye ishure nsanzwe ndumukinyi w'ishure nsanzwe nitangira ishure nje narakina football abo twiganye baravyibuka nakina football kandi sinari mubi naho ndabizi naragerageza rero directeur anyimye ishure nibuka uburyo nahora nitangira ishure nahora nkinira ishure birambabaza uwo munsi ndavyibuka abandi bariko barakora amaropeshaje twagiye ku ishure hari umwana twigana nawe nyene bari bamutemye acaza ku ishuri afise akamugi ryayo rya mbere ndarubonye arugura urugo rumugi gwari mu gipapuro gisa na kaki ico benshi bazi ku izina rya kondane uwo munsi hewe araruvungura ararutekera muri ya kondane turarunwa sinokubwira nagize morale ntari bwigene ngira mu buzima ico gihe ngize iyo morale ico gihe mvumbuye ugo rumogi nico gihe natanguye kunywa urumogi rwinshi ku munsi vyatanguye umengo ni ibintu nzoheba mbwira uwo mugenzi n'abandi nimaze nje naho ndarunyoye nije sinzosubira kurunwa kubera iki narakuze mbona
abana bo kumutanga generalize kumutanga muri Mutanga Sud muri primaire twakuze tubona abana bo kumutanga aho twita mu kibabi sano twita mu kibosi mu giti mu ukacu usanga umwana waho ewe nimboregwa numuhimbiri bakakubaza ati urashaka kujya kuba nk'ujya ukavuga ati ka sishaka kuba nk'ujya kubera iki twabona ari mihimbiri twarabona abana je nahora niyumvira none aba bana bigenda gute banwa itabi bigenda gute banwa urumogi bigenda gute babe nk'uko bari kandi waba ataco babuze je bintu bikantangaza rero ndiko ndanwa urumogi jewe naguma nibuka babandi nahora mbona nkiri umwana ingene bononekaye arico catuma mbwira bo turunywana ni jewe naho ndarunywa ni je nzoruheba ni je sinzosubira mbere muga kubera ko gwamaze kungyohera agiye umuntu ahonjeje rimwe abayuguruye umuryango satani wo guhora anwa ca kintu yatanguye guhonja nahonjeje rimwe kirangyohera nguma ndanwa bibiri ivuga ngo muri Yakobo ngo ukwifuza kuratwarinda kukavyara icyaha kimaze gukura kikavyara urupfu rero ico gihe jewe novuga ngo muri jewe naranyoye urumogi nzi ngo ni ibintu mpejeje ariko nuguruye inyota muri jewe canke naguye muri je ncambaho ndi umuntu nyotegwa urumogi nuko natanguye kunywa urumogi natanguye kurunwa nayobewe mu mwaka w'8 papa yanse kunsabira ishuri directeur anyimishuri ico gihe nca numva yuko jewe nta kindi sigaje gukora kugira niyibagize iyo mibabaro kugira ngo niyibagize ivyo vyose reka mitemwo kunywa urumogi rero nuko natanguye kunywa urumogi rero petit à petit uko nagenda nywa urumogi niko nagenda nywa itabi ryinshi uko nagenda guka uko nagenda gira inyota nageze ahantu nsanga nagwa urumogi rutakinshobora ahubwo sigaye nshobogwa no kubivanga nkavanga urumogi n'ibinini ibinini navyo natanguye kubinwa hari umunyeshuri nyene twigana wewe urumva yarasanzwe abinwa ivyo binini adunu twitudusikesike twa tunini dutoya cyane yatonda kwishure hanyuma akaduhako cero ndakanyoye numva hewe ngiye mu swing nyene zimwe ntoshora gusigura jero naye mfise ikintu ico nkunze nagerageza kugikundisha abandi bwa bunini nkamubaza babugurisha gute bwaye bunazimbutse ibaze ubunini butatu bune washobora kubugura amafaranga 100 ugasanga ubwo bunini bune ntushobora kunywera rimwe ubunywereye imwe wacusara ukayo usanga ngerageza guhaka abakobwa mu ishure ngerageza guhaka abahungu mu ishure harageze ahantu banyita doctor banyita muganga kubera ngendana ibinini ivyo binini rero vyovyo nivyo vyanyishe cyane kurusha urumogi vyovyo byaranzingamitse mu maso hanje nshika gatama mu ishuri abo twigana bari basigaye banyita umutama wo muri 80 umva nyene apana wo muri 80 banyitirira ko mfise imyaka 80 rero nkiyumvira ngo ni cacubahiro wana hanze bakwita mutama muzehe ukiyumvira ngo ni cubahiro ko baraguha kumbe bo bakuraba nibakubona mwicubahiro ahubwo bakonora gatama bakonora uri vege menye gatama kashaje kadashaje nimva ahubwo gashaje kubera ubuzima bubika yuko karacamo rero jewe mu ishure ndibuka ari abanyeshure twigana banyita mutama ukumva nyene iryo zina rya mutama ryabaye ni ryinshi abantu bose mutama kumbe barinyita bivanye n'ingene nsa mu maso naye naracotse suku nasa narindushe cyane ndafise n'udufoto twanje twakera ariko two mfise n'utwanyuma ndiko ndaza ku nzira y'agakiza ndiko ndavayo rero ico gihe vy'ibinini bivanganye n'urumogi byarabaye bibi cyane ntangura ingeso zo kwiba ijana mwishakoshe kwa mama 500 ibihumbi 10 ibihumbi 5 uko rero nagenda ndaguka mu ngeso mbi niko hazamwo n'izindi ngeso zitari nziza ariko cyane iyo kwiba niyo yafashe kibanza muri jewe iyo kwiba yarafashe kibanza muri jewe
nsanga nsigaye ndi umusuma natanguye n'ibituntu duto duto niba uturato niba uduhuzu hanyuma aragera ahantu rero naguka mu vyo kwiba ivyo byose byazananye hehe byazananye kuri drogue imwe nafashe hanyuma kubera umwanya muremure ndayifashe ntiyabikimfata nishiramwe iyindi narageze ahantu jewe kanyanga imidiringi yoyo novuga ko biri no mu vya mbere nahereye ko mudiringi ndavyibuka hari muri 2005 ndavyibuka hari abantu bitwa abademobilize bakiva mu gisoda abandi bakiva mu ishamba ndavyibuka yuko ico gihe hari abantu bazanye niho ibintu vya makarigasoki vyaje ibintu nyene vyake vy'ibintu nyene vy'imidiringi byaragwiriye bizanywe n'abantu bamwe na bamwe bari bafise amafaranga bagatangura gukora iyo midiringi n'amakanyanga rero mu bwiza ku gicenda niho twashobora gufatira ivyo bintu wasanga ndakana gato k'imyaka 13 14 urumva ndi mu myaka 15 mugana aramaze gucika gakondane nicara n'abatama apana abatama bejunja abatama babandi nyene basazishijwe hari abantu kera mu nyakabigi wacu abona kuriye twita abanyabiyaya bakongasere ba mukimbi apori urumva abo bantu ega ico gihe vraiment ntibari bakiriho gose mugabo nibo bantu novuga ababazi nibo bantu twicarana nabo nibo bantu bari abagenzi nibo bantu twatera inkuru tuvuye ku ishure twaca ducacaho hantu tugafata umudiringi tugacoma tukanywa vya binini ugasanga dutashe ku mugoroba amasaha bwije cyane rero nako ndavuga muri izo droge nafashe zitandukanye zaranzanyemo ikintu cyo kutabumbwa n'ubuzima muhira twari tubayeho muhira naco twari dukenye vraiment papa yatugaburira papa yaratwambika muhira mama twari tuguwe neza nukuri muhira ntaco narimbuze papa sinari kumusaba imuzo ngo azinyime sinari kumusaba ikintu cyane cyo cyose ngo akinyime kuko ubuzima ntabwo yarabuze yego buretse kwa bwari burenze cyane mugabo vy'ukuri muhira twarajya mbere tugasigaza ariko bitewe nuko kuntu izo ngeso mbi zandemyemwo akantu ko kutabumbwa niho natanguye kwiba niba kubera iki niba kugira ngo ndonka amahera yo kusoma ivyo biyayura mutwe ivyo binini ubwo rumugi izo nzoga gusohoka muri boîte niba amahera kugira ngo parvene base kwinezereza ariko ayo mahera natangura kwiba vyagiye birakura ingeso yo kwiba yagiye irakura kuko ndavyibuka ko harageze ahantu tuja mwibarabara ataki tugiye gukora ari ugusopa abantu kamusamaza ukamusopa mu mufuko bavyita ngo dedwa urumva ukaba ubwo buzima bwo kubaho utinganye n'umuntu yasamaye kugira ngo mwibe ugenda mwiba atakindi kintu kiyo kiragutwara ari ukwiba gusa ndavyibuka nageze ahantu jentera makaci aba mama pana ba papa kuko nta musore nta mugabo nashobora gutera kaci kuko nta mbaraga nari mfise zo kubatera kaci nubwo naterura ivyuma mugabo uvyibuke nawuye ko narakantu nyine atanga uvuga afise basi sinzi ko murabona abahungu mwibarabara bagenda bakwega ikamambiri bambaye impuzu zicafuye bishase bidasokoje batibrosa inzara zidaciye babandi mwita ibisuma babandi mwita bambuzi babandi mwita ibirobezo jewe nari umwe murabo kandi mfise muhira papa na mama ataco babuze rero nageze ahantu ntera makaci aba mama nabiba amasheneti nashobora kugenda nko kuri jardin publique wanajya bagira amaturo biruka nkigirisha kumengo nanje ndi mwituru kumbe hari umama nabinze ahantu mbona tuza gushika abandi bantu bari ishenete nkayishikura nkiruka igihe kimwe nigeze gushikura ishenete umama munyakabiga ku murango saa 9 saa 8 z'umurango izuba riva ndamushikura ishenete ano candiruka imoto ziranyiruka ko ndazisiga cyo gishenete ndavyibuka ko nayigurishije yari all of them sinibuka amagarama mugabo ngerageje kuraba yo barashika nk'amagarama nka 3 cankane ariko ico gihe nayigurishije 30 nambari ni 9 nambari 49 sindavyibuka ariko ico nakubwira nuko ubwo busuma bwarakuze ndagira ahantu nsigara ninjira mu mpango z'abantu ndondera ico niba
ku murango izuba riva ndivyibuka narigeze kurira ni rukuta nshitse hejuru hari birato naye nabonye uri kuri ivyo birato wabona umengo ni vyiza ariko ubishikiruka usanga byarashaje ariko namaze gushikayo ndavuga ati birato nubwo nsanze byarashaje ntavyo nsiga ntegerezwa ko bitwara ndabitwara mugabo nkiriko ndururuka clôture umuntu arakubita umuryango ndikanga ca ndakoroka nkubita urubavu hasi gushika uyu munsi ugo rubavu ndacumvamwo douleur hari gihe ruharumvyuka nkumva ko muri no rubavu fisemwo umusonga waturutse ko navuye hejuru kuri clôture ngwa hasi nkubita urubavu hasi ico gihe ntibamfashe ndasohoka ndagenda hanyuma ndiko ndavuga ubusuma ingene bwagiye burakura ndagera ahantu nshika ku kwiba mu isoko ndavyibuka naragiye mu isoko bimwe vy'ububire nyene ndinjira ahantu mu gwambariro bapima nyene imuzu ndambara agapira nshashira ku ishati nyene nca ndasohoka nkaho mengo kagapira ntako natwaye kumbe indani aho hantu hariho umwana aryamyeyo yarandungurutse jese namubonye ndasohoka umva uwo mwana yambonye ingene agapira ndakambaye ingene nshize ko ishati ingene sohotse uwo mwana acasohoka ko minduru mwisoko mwijabe asohoka ko minduru igisuma iyo mvire umwana avuze igisuma si umwana gusa hariho nundi ngahari hande acakanura amaso igisuma kiri he umwana akacanyerekana hamwe utangura kwiruka uvuga ngo mpunge ntibanyece isoko rishwa badukira rimwe nakubiswe n'isoko wakubita ikibando wakubita iki ndakubitwa ndashaya banyambura ishati banyambura wa mupira bansize mu gasengre naye nambaye munsi nakaboka uwo munsi naye nambaye n'ibirato naye nambaye barabitwara ibaze umwana yavukiye mu gisagara gukubitwa n'isoko bakakwambura impuzu bakakwambura ibirato apana mwijoro ku murango ico genda vyibuka hari nko masayine saa 5 z'umurango mu gitondo apana kure yabasi yabanivye nko kumusaga ariko haraho mwijabe hafi yo munyakabiga stadire jabe nyakabiga bwiza bari batuzi wasanga tuzi nanya abajene baho abavyeyi baho ibaze rero ndiko ndaca muri iryo barabara banzomera gisuma bavuga icana cy'igisuma wibuke wa mwana afise iwabo afise papa afise mama afise abo bivukana ariko kubera ubuzima yahisemwo bwo kwifatanya n'abanywarumogi bwo kubaho ubuzima bw'abanywarumogi bwo kubaho ubuzima bw'igisuma uwo mwana ariko aramara muri iryo barabara ndavyibuka ivyo bintu rero byo kuba igisuma byarakuze zangagara narakubiswe ndabizara abantu bariko barabinona baca banyibuka nageze gukubitwa mu ngagara ipantaro yitisi ndayishize mu gasakoshi nkubitwa n'abasore bateruye ivyuma nkubitwa n'ababoyi bo mu nzu ndakubitwa ndamaribara ico gihe natabawe n'umupolisi yaraje asanga aranzi yari umupolisi twagasonga hari Imana muhezagire uwo Musa cara fata inkwara bamba bagati nimusura kumukubita arankura mu maboko y'abo bantu arankiza ariko ntarandiriye kubera iki uyu munsi nkiriho kubera iki uyu munsi ndi ngaha kuri no televiziyo ndi ngaha kugira ngo nshingire intahe umwami Yesu Kristo ko abohora ko akura ko umuntu ivyaha ko yoza umuntu afite ari umurivyo avuga ngo agusanga muri pobera agusanga mu mwanda akakwambura impuzu z'ubuhoma akakwambura impuzu z'imyanda akakoza akaguhanagura akagusiga akakwambika nje gushinga inaye ko Yesu Kristo ivyo bikorwa vyose yabinkoreye yarabinkoreye nje gushinga inaye kubera iki nje gushinga inaye hari abantu babaho ubuzima nk'ubwo nariko ndabaho kandi bakabitangura umengo ni inkuru umengo ni blague umengo ni ibintu bisanzwe mu nyuma bagasanga barishize akagozi mwizosi barishize ahantu badashobora kwitabara badashobora kwikiza ariko uyu munsi gitumye ndi ngaha nukugira ngo inzira babuze yo gusohoka muri ivyo bibaboshe ndayibabwire iyo nzira ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima je rero vyagenze gute kugira ngo ngera aho hantu ushobora gushingira intahe umwami Yesu ubwo buzima bwose nabayemwo
ni vyinshi sinoro ngenda bivuga narigeze kubaho ubuzima ico gihe nyoberwa mu ishure je sinasubiye kwiga mu bisanzwe sinasubiye kwiga oya banyimye ishuri papa yanse kunsabira ishuri ico gihe naciye nadopta indi mwaye yo gushobora kwiga ntagumye mu 8 ndisimbisha ndondera bilete y'amanyanga nja mu w'icenda mu w'icenda ndiga biranka bamara voie definitive ico gihe na papa carapfa ndataha muhira ndiyumvira ubuzima ndaraba kubaho tize twakuze twe tubona abantu batize tubona ari abantu mengo n'abantu baciriritse bakubwiye ngo ujya mu ntiyize wowe mengo nigicibwa je nanje nagwaniye iyo ntambara kugira ngo sinze nitwe umuntu atize hanyuma ngerageje kwiga bikananira ngerageje kuguma aho ngo ndubure naho nyene ngasanga biranteye isoni gute no guma mu 8 gute no guma mu 9 abo twiganye bageze umwaka wa kangahe nkaca nsanga ico nokora nuko nisimbisha yo narisimbishije mva mu 8 nja mu 9 mu 9 bamaze kumara voie definitive naho nyene vyanase ko nguma mu 9 ngo nemere kudubura ico gihe papa maze gupfa mama aravuga ati uyu mwana reka ndamurungike muri interna kubera ki muri interna papa tarapfa narasaba ngo nje muri interna ariko akanda bakavuga ati wowe umeze ukumeze muri interna boca bakwica akangirira impuhwe muga nanje kubera iki nasaba kuja muri interna nari indushe niyumvira yuko ninava muri quartier ngahunga babagenzi dusangira hariya muri interna peut-être nzobaho neza kuko niyumvira ko igituma n'urumogi igituma meze uko meze nabagenzi bandi hafi niyumvira ko ninagenda ninabahunga kame ninashika muri interna nzofata umurongo ico gihe rero papa yapfuye yatanyemere kuja muri interna muga mama ndamusaba aranyemerera ndaja muri interna muri interna shitseyo hari ibintu bibiri vyabaye icambere nuko naciye mba umunywaro mugi cyane gose hamwe ari kurondera inzira yo gusohoka hamwe nariko ndagomba kuja kugira ngo bikunde mebura umogi ahubwo nshitseyo nabaye umunywaro mugi wa mbere je ndibuka muri interna abo twiganye ETB ibubanza muri 2008 baravyibuka ntari umwana anwa urumogi rwinshi apana je wambwira abantu ati mwe mukubita imide ibiri ati agatingika je nakushobora kugira itingi vusitingi abandi barabizi jewe nanyura urumogi mbona par jour sinoshobora kuvuga urumogi nanwa kubera iki nirigwa iyo mu mwonga sinatonda mu ishuri itingi ni kujya kuntu ba waruzinze kajya inge nibingana wewe wagira umva itabona kujya kunurireha je nanje nagira kinini kandi nkakinwa ndi jenyene nkacizirira waho washizimwo kanyanga aho habari mw'amacungu je urumva amacungu yose numva mengo ndayarimwo ico gihe papa wanje yari yishwe ari umuntu yamwishe uravyumva cyo byose byari ibintu binkoreramwo nkumva umengo jewe nzokwihora umunsi umwe ugora umogi narumwa gwinshi kugira ngo ngerageze kwibagiza ibintu bimwe na bimwe ndiko ndavuga nageze ahantu rero jewe ubwo buzima maze kububamwo ngera ahantu ivyo ncamwo vyose nsanga ntibikunda nsanga ntibishoboka ndagerageza kwisimbisha amashure biranga ndagerageza kunywa urumogi biranga ndagerageza kugira ngo ndabe ko noronka amahoro ndabe ko noronka ubuzima ndabe ko noba umuntu biranga nsanga ngeze ahantu nta muntu n'umwe akinyizera ngiye kuramukanya muri famille barabwirana ngo cunga ibintu hagize ico babura ngo nakayamye ngaha natabari wewe nahatabari jewe ni kenshi nakubiswe ni kenshi niketswe atari na je nabikoze mbaho ubuzima bw'uko abantu bose bamparira ivomo mbaho mbona yuko abantu banyanka mbaho ngera ahantu numva ko menye ikintu nsigaje kuri nosi nugupfa nariyumvira muhira baranyanka umuryango uranyanka nkabona abantu baranyanka ego ibwo buzima buranduhisha ndabaho ndabona ko ibintu vyose vyanse nta congereza nzi nta gifaransa nzi nta diplome ngira nta modoka nzi gutwara ubuzima ndabona yuko vyanse umwasi akaca bimbwira nawe akambwira ati aha nta kindi usigaje gupfa
wowe ntuzovyara wowe ntuzogira mariage ivyo byose bikambamwo nkabona ko ubuzima bwansi icombera ciza rero nuko nipfira ntangura kugira ubwoba rero mbega ni napfa nzoja mbega ni napfa nzoja ico kibazo cyaguma kingarukamwo njyamye mwijoro nkakangabuka ko ngira mfe nkiyumvira none ni napfa nzoja he ngeze kujabuka ikaburimbo nkaga umva nabimbayeho ubuzima bwo kwikanga ko umwanya n'umwanya nshobora gupfa ndavyibuka rero muri 2009 nari mvuye ku ishure ico gihe nari ngeze mu 12 ariko mu vyumve vyari ibintu vyo kwisimbisha ngeze mu 12 sigaje umwaka umwe ngo ndangize ishure nari ngeze niyo nari ngitangura umwaka w'11 sorry nari ngitangura umwaka w'11 juste premier trimestre ya mbere ndavyibuka hari mu kwicenda mvuye ku ishure ntashe ngeze mu isite bambwira amakuru y'umugenzi wanje yapfuye umugenzi wanje twaricarana twaragendana mbere n'abantu biyumvira ko tuvukana mbere n'abantu bagerageje kudekriva umuntu yapfuye biyumvira ko ari je napfuye ngeze muri quartier nkabona umuntu arangumbiriye ngo man ngo batubwiye ko wapfuye nka jewe nza gusanga n'umugenzi wanje yapfuye uwo mugenzi wanje yapfuye ni nkaho nari ndonse message ko ni ntihana ari je ndamukiwe cyo gihengira ubwoba bwinshi hanyuma ntashe muhira ndavuga ati je uko bigenda kose ndakeneye umwami Yesu mu buzima bw'iwanje Musumwe rero ku mugoroba amanutse hari muri vacances ya premier trimestre ya Decembre Noel bonane nimanukiye mu nangwa gusubira ku urumogi candengana hafi y'ishengero Grison des âmes ndaharenganye igisirimba cyari cinshi batamba bavyina ndavyindani kuko harano kwibarabara nca urashobora kubona clôture hejuru kabona ingene abantu bariko barasirimba banezerewe hazamwe ikibazo tibajya abantu ko banezerewe hari tabi banyoye hari urumogi banyoye hari inzoga banyoye ndiyumvira ikintu gituma abantu batamba batanyoye ikintu na kimwe numva ico kintu kirakomeye hanyuma nayo niyumvira ati mbega none jewe noronka amahoro nkajya noronka umunezero nkujya mbega notamba nkakujya bariko baratamba ivyo bintu nkabona ko bidashoboka hanyuma ndavuga nereka ninjireyo mugangiye kwinjira nsanga satani yamaze kuntangira mu vyiyumvira arambwira ati ni winjirayo barabona kuri gisuma ni winjirayo barabona kuri kinywa rumogi ni winjirayo barakubona ti we nukwiye kuja abantu bari umunsi ca ndanyororomba ndigira mu ntangwa ndacoma urumogi mugana bacari ikwane c'indwi yose ngarutse kandi bukeye guca hahantu nubu nisanga bari mu gikorani ndababara ingene ntashobora kwinjirayo bitewe nuko abantu bava bamenya ko ndumunywa rumogi cyane ndigisuma ubwo munsi ndavuga ati ntaco ejo nzokwiyaranja nzokwinjirayo ntacomye ca ndinjirayo rero ninjiyeyo nagiye mfise umutwaro umwe nari mfise umutwaro kuko premier trimestre nayobewe esheke zose niyo mu ndero irimwo ico gihe namba nafise na 28% mu ndero apana mu ndero muri mu makuru yose nafise ama pourcentage 28 na esheke yo mu ndero nayo nyene ndayifise ico gihe ntashe mvuye muri proclamation mva ko nasubiye inyuma natashe ndababara none jewe mbaye wande biranse ko niga none je ngire gute ndababara urero uwo munsi ninjira mu rusengero ninjiye mfise umutwaro uvuga ngo mana mpakumenya mu ishuri nkiheza kuvuga iryo jambo mu mutima wamengo pastor ari hari imbere arambonye nza numva pastor ahagaze hari imbere ngo hari umuntu ariko arasenga ngaha ngo ariko ngo amasengesho yiwe ngo ntarenga ngaha hejuru kuri plafond ngo kubera ko kibanza arimo ngo nta rezo ngo nta connection ca numva avuze jewe ako kanya sinamenye iyo nkuye inkomezi zo kubarara hasi
ndibagira ko abantu bamenya ko ndi umuntu wa rumogi, ndibagira ko abantu bamenya ko ndi gisuma, ndibagira ko hari umuntu umwe ari karambona, ndubarara nshikana umutwe hasi ndarira mbwira Imana nti Mana mbabarira, menye yuko ibijanye no kumenya mu ishuri atari byo bikwiriye, ahubwo igukiriye cyambere ari uko banza kukumenya wewe. Uwo munsi cyandavangaho nta numwe twavuganye, uwo munsi cyandagira ndataha ntashe ntangura gusoma Bibiliya, nkasoma inkuru za Aburahamu, ingene Imana yamubwiye kuva mu muryango w'iwabo, ingene Imana yamubwiye kuva mu gihugu cy'iwabo, nkabisoma nkabona ko hari ibintu Imana iri kirambwira nkwiye kuvamwo, kuko ba papa baranywa itabi, basokuru amatwa nsomera baranywa itabi, nkumva umenga Imana iri kirampamagara mu buryo bumwe ntatahura. Aho hari muri 2009 uwo mwaka nyene ndavyibuka. Ico gihe rero ngize ndiko ndumva ivyo nkagerageza kumasoma Bibiliya, nza rero gushika ahantu nsoma muri Yeremiya 15:19. Aho wari wamaze kwakira umwami Yesu? Nta mwami Yesu nawe bwakira. Oya, wagize ico ciyumviro cyo kwitwararika gusa ko nagize ico ciyumviro cyo kwitwararika kurondera Imana, gusoma Bibiliya, ngerageza nyene afite entre ngitangura gusoma Bibiliya. Petit frère yarandaba akavuga ati none wowe ushaka gusoma Bibiliya nta kuntu wohera ku ntango, cangira iryo shaka ryo guhera Bibiliya ku ntango ndayisome kandi ntaragera gute ntarakizwa. Muga mukuru gusoma Bibiliya rero ndayihereye ku ntango niho nagenda ndumva umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanje, nkumva Imana impamagara kuva mu vyaha. Mugabo umunsi umwe narasimbye Bibiliya nsoma muri Yeremiya 15:19 havuga ngo ni wahindukira nzokugarukana, ni warobanira ivy'ingera kimazi ukabikora mu by'imira kimazi uzubanka kanwa kanje, abandi bazi baguhindukirire. Ico cakanwa kuhoraho, gucika kanwa kuhoraho nico natevyeko. Eske ndashobora gucika kanwa kuhoraho? Hariho condition, kurobanura ivy'ingera kimazi ukabikora mu vy'imbura kimazi. Ako kantu rero numvise byo gucika kanwa kuhoraho niko kansunitse kurondera umukozi w'Imana. Ndamugenda ko ndamwaturira ivyaha vyanje, aransengera nce ndataha. Yego ndavyibuka hari le 23 décembre uwo munsi nakira Yesu, hari le 23 décembre 2009. Maze kwakira Yesu ndataha umunsi umwe, imisi ibiri, vy'urumogi vyaheze, vy'itabi vyaheze, ariko bitarahera cyane, ari ugutinya abantu. Mugabo haragera ahantu ndananigwa, biranka gose, ibaze nakiriye Yesu nsanga nasubiye kunywa urumogi. Aho rero uwo munsi ndarunwa, naragerageje guhunga abagenzi, naragerageje kuja kure y'abagenzi uko bose baramaze kuva makuru ko nakijijwe. Ndaja kure, nja mu kizu, hari ahantu munahango hari kizu ndiyugarana. Ico gihe nta kibiti nari mfise, muga gwari umugina nda rufise, ncamva kwibanda rudometse ncaninjira muri ca kizu, ngishira ku munwa nkweze rya mbere, nkweze rya kabiri, nza numva ijwi rimbaza ngo uri gukora iki, cangira ubwoba. Muga muri je ncandishura ngo ndiko ndanwa urumogi. Canumva ubwoba bwinshi cyane. Ntangura gusenga mu mutima, Imana mbabarira. Kubera kinasenga Imana mbabarira nuko nari namaze kwakira Yesu, ariko ngasanga nasubiye kunywa urumogi kandi nakiriye Yesu. Numva rero menga Imana igomba inyice. Uwo mwanya ncumva iryo jwi nagize ubwoba, ncamubwira Imana mbabarira. Ariko nkiriko ndavuga mbabarira, haca hazamwe ikindi kijwi nyene kivuga gikaze ko ndiko ndasenga ikigwamana. Cyo yigwamana rero nariko ndasenga gwari urumogi. Gwari urumogi candarutereka hasi kugira ngo ntirugume gutwe yigwamana, ahubwo mbese reko ndiko ndasenga Imana. Ndaruteretse hasi cansubira kandi kubwira Imana mbabarira. Ariko nkihumirije ndi muri ico kizu ca jenyene, nkiriko ndavuga Imana mbabarira, haca hazira indi jwi rya Satani ngo washinutse, waborewe, ivyo bintu uri kurigira n'ubusazi, uri kuribwira ubwo n'ubu Babylon. Candaryumvira ndikomeza nyene ko atamana, yaba hari Imana ntiyari kwemera ko nsubira kunywa urumogi. Iyo Mana ntiba, ndikomeza. Ariko nikomeje
nuguruye amaso ndavye hasi gwara umugi ndarurondera ndarubura uvyibuke ndi mu kizo nta muntu umwe turi kumwe nta muyaga uhari wovuga ngo gwagurutse ndi jenyene ndarurondera ndarubura ndagerageza gufuya ndarurondera ndarubura nkiriko ndafuya nza mbona inzoka ya vere irengana camva ngaho ndiruka ndataha muhira shitse muhira ndagenda ndinyegeza kugira nsimure n'abantu ngo bumve gwara umugina nyoye kandi nkijijwe narakijijwe cyashikira mu kabati ndasoka igikombe cy'ubuyi ntanguye kukinwa numva ubwoba numva umengo ndagwaye kansere mu mara numva umengo mu mahaha hanje agira turiki ndagira ubwoba bwinshi yo ari jambo uwo mwanya naciye nsoma unyemere ndari gusomere riri muri Yeremiya yanyihanganira Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 4 mpere ku murongo mpere ku murongo wa 11 Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 11 maze ijambo ry'uwarinza ko rirambaza ritubonye ikiga Yeremiya ndavuga nti mbona ishami ry'umurinzi jewe iryo shami ry'umurinzi nabona uvyumve nabona urumogi uharara ngo aranyishura witegereje neza ndindi jambo ryanje uganda rishitse maze ijambo ry'uwarinza ko bugira kabiri ritubonye ikiga mbona inkono ibiragira iyo nkono ibiragira nabona ca gikombe c'ubuyi hanyuma iyo nkono ibiragira nabona ca gikombe c'ubuyi gishushe umuhuro w'imbere nabona bwa buyi bushushe ngo nuko harambarira ati iburaruko hazoturuka ibyago iburaruko numva hazoturuka ibyago jewe numva ari munda uravyumva uharambara ati iburaruko hazoturuka ibyago bizi aba mu gihugu bose ico gihe numva ivyanje vyo munda vyose bigiye kumererwa nabi kubera ivyo vyago uravyumva hanyuma kuri Kenzi ngo raba nzohamagara imiryango yose yo mu bihugu by'abami biburaruko nijo rambivuze bazoza umuntu wese ashinga intebe yiwe y'ubwami mwishikiro ku marembo y'i Yerusalemu jeje bintu naho bisigura ibindi muri Bibiliya je kuri uwo mwanya sivyo nariko ndabona nabona intambara nabona ivyago nabona ibintu bigiye kumbako cyane kiyo nabona kanseri y'amahaha yo munda nkabona nyene ko ngiye gupfa hanyuma uvyibuke muri Yeremiya 15:19 rya jambo Imana yambwira rigatuma ndondera umukozi w'Imana nkatura ivyaha hari ahantu rirangiza rivuga ngo ni warwanira ibyagira kimazi ukabikora mu vyimbura kimazi uzoba nkakanwa kanje abandi baziba guhindukira ariko wowe ntuzubahindukirire ngo muri ubu bwoko hari akantu kavuga ngo nzoguhindura ico gihe hari mwisezerano rivuga ngo nzoguhindura ariko uwo munsi maze gusoma ivyo nkumva umengo ngiye gutegwa n'ivyago naciye ninjira mu cumba canje candugara nasenze isengesho rimwe rivuga ngo none ko je nakiriye Yesu nk'umwami kubera iki uwo mwami nakiriye ataganza ubuzima bwanje nguma nganzwa n'urumogi nguma nganzwa n'itabi ko je nakiriye Yesu nk'umukiza kweka tangiza inyota y'itabi kweka tangiza inyota y'urumogi numva nyene ndababaye wamengo ndafasha Imana ku mashati ndiko ndayibwira ati je ko nakiriye Yesu none ivyo vya Yesu ko bidakora yo nari inkozi Imana ahantu uwo mwanya nyene nariko ndasoma muri Yeremiya nyene nza mbona ku murongo wa 18 ndiko ndahasoma ndahageze ngo raba uyu munsi nguhinduye igisagara cubakiwe inzitiro nguhinduye n'inkingi y'icuma n'inzitiro z'imiringa bitazotsindwa umva iryo jambo rivuze ngo raba uyu munsi ryarindi ryavuga ngo nzo ariko iri naryo rivuze ngo uyu munsi hewe ncanda vyakira ko bibaye uyu munsi ako kanya numva ndabohotse numva ndawahutse nukuri numvise ubuzima bwanje buhindutse uwo mwanya sinavyigunganye naciye nsohoka nsubira mu nahangwa hari hakiri kare masaha 10 ndabwira abantu ko meje guhura na Yesu ndabwira abantu ko Imana iheje kumvugisha njyohewe bakambwira ati wewe wasaze iminsi biruzo bisubiramwo bakamindwi zibiri bakamukwezi bakamamezi abiri mugenzi ayo mezi abiri bama
izo ndwi zibiri bampaye uyu munsi haheze imyaka 10 n'ingahe ugereranije hareze imyaka irenga 10 ubu ndi mu myaka 15 uri n'umukozi w'Imana Yesu yarabikoze uravyumva nukuri ndi hano ngo nshinga intahe uyu Yesu je nakuze ndamupinga mvuga ko atabaho ariko uyu munsi ndimo maze imyaka 15 atakindi gihuwa nkora ndashinga intahe ko Yesu ari umwami umva ndagera hano je nubu ndacumva ubwo busazi ndagera hano nkura n'ishati nkereka abantu amatatuwaje abo bantu mba numva ntibariko baravyumva kinaratu amatwi amatatuwaje ndafise ku mubiri mba numva umenga abantu ntibariko baranyumva ndagera hano numva ko nagashati no gakura ndagera hano numva ko novuga kugira ngo bikunde uwo mwami Yesu nagiye mvuga nabi bikunde ndamuvuge neza uko nshoboye rero uyu munsi ndi hano nshinga intaye ko Yesu abohora kuva ndamwakira haraheze imyaka 15 umunsi kuyundi nagiye mbona ubuzima bwanje buhinduka wa muntu yahora yitwa Mayibobo uyu munsi ni pastor wa muntu babwira ngo we ntaco zova uyu munsi ni pastor apana babaye apana rushe apana yagiye mu gipastori kubera ubuzima bwansi kubera yahamagawe narahamagawe rero uyu munsi ngomba mbwira umuntu aruhijwe n'ivyo arimwo urumogi tabi ubusambanyi inzoga ivyaha uko biri kose uko bimeze kose muntu w'Imana reka ndakubwire Yesu mwizere Yesu mwereke ko mushaka mwereke ko mukeneye aratera intambwe gusanga kugira ngo agushoboze gutsinda ivyo ahora bigutsinda rero ndangiza nagomba mvuge ko Yesu n'umwami Yesu n'umukiza ivyo bintu ndavyizera kandi ndabibayemo ndizera ko n'igihe nzoba ndiko ndarangiza urugendo rwo ngaha mw'isi nzoba ncizera nzoba ngishobora gushingira intahe umwami Yesu ko yankuye kure mwishayo ry'ivyaha akampa ubugingo budashira ivyo nivyo virato vyanje Yesu abaho umugisha amen amen Yesu agira neza amen nibaza ko nta byinshi noja kukubaza ariko nizera ko buri muntu wese yumvise intahe ya Pastor Audrey nizere ko afashijwe yavuze nivyo ko yahoze ari umuntu wa rumogi yaciye mu buguruguru bwinshi anu ibintu byinshi bitandukanye kumbure atashoboye kuvugira vyose hano mugabo mwumvise by'ukuri ko aho Imana yamukuye ari kure cyane ariko saba no warumogi gusa kuko urumva ko nawe yageze ahantu akifuza ukuntu yosohoka aho hantu muga ntabona inzira muga mu nyuma aja kubona inzira ariyo Kristo sinzi ibindi bintu nawe ushobora kuburimo uri kuratwumviriza vyanse kusohokamo urumva ko hari umwami Yesu yamateza amaboko igihe cyose kugira ngo umwize yagukure muri ivyo urimwo urumva ko Audrey yagerageje kubikora n'inguvu ziwe muga ntivyakunda ariko Imana iramurondera n'igihe yari yasubiye inyuma agasubira kunywa agatabi kandi yakijijwe Imana iramusanga vy'ukuri nkuko yamubwiye ko igiye kumuhindura akanwa kayo uno munsi n'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana arongoye ishengero afise benshi ari karafasha kumbure ushobora kuba uri kuradukurikirana uri Igitega aho asanzwe akorera urashobora kumusanga ku ishengero basanzwe bakoreramo sinzi ko yotubwira aho bakorera kugira ngo vy'ukuri ari nk'ubufasha ukeneye ari ukeneye ko bashobora kugufasha kugira ngo vy'ukuri ashobora kugira ica gufasha Igitega ni kuri centre Igitega ville quartier Musinzi